Nago Bernas akiri mu buzima bwanje. Ntakiri mu buzima bwawe. Nanje sinye mu buzima bwiwe. Niwe wamuhevye niwe yaguhevye. Je barampevye kandi ndongera ndaheba. Turahebana. Uzi kiro narize. So indirimbo nagize nte. Mu biganiro bitandukanye yaremeje ko yabayeho yinubwa. Abakobwa benshi bakaba batamwerekwa kuko bamubenze kenshi gashoboka. Ivyo turabisanga no mu majambo yaririmbye mu ndirimbo inkuru y'ukuri yatumye amenyekana cyane mu mwaka wa 2011. Yo zipoto nariye. Zirenze urugero bro. Zipoto nariye bro. Imana ntayitokura umuntu. Inyuma yo gukomeza gukora atitaye kuba muca intege, yavuye atangura kuronka udufaranga no kugerageza gusa natwo. Narijya tawankwa na bose. Birashika kundwa n'umwigeme mwiza. Neri yavuye yitazira Neri Sate. Sate bakoresha umwanya mushira mu rugo. Inyuma yo kuvyarana abana babiri biranka baravana. Inyuma y'igihe kitari gito haje kumenyekana ivy'urukundo rushasha. Sate bitangura kuvugwa ko hari umwana wo munyakabiga amaze imisi yamutwaye umutima. Uwo nawe akaba yari Bernice atari bwamenyekane nawe uretse ko yakora karaoke muri Ingo Live Band. Inkuru y'urukundo rwabo tukaba twarigeze kuyikora hano, ukaba ushobora kuyiraba mu mavideo yacu. Inciro bamaze guhebana ntawe uziharura, ariko ugerageje kwita mu vyabo bikarangira maramaye, kuko buca kabiri ukabasanga bwaryoshe nk'ahatacigeze. Ni Sate na Bernice, urukundo rwabo rwabaye inkuru yisubiriza buri gihe. Inyuma y'amarira ku mbuga bugaca bakagaragaza kandi umunezero. Inyuma yo kwemeza kandi ko ubu vyarangiye burundu, Sate bakanagaruka ku gahinda yatewe n'uwo yari yarahaye umutima, byatumye yemeza ko urukundo rutabaho uretse ko abantu bagira ukwiyumva namwo, ko hagera igihe ukumva uriyumvamo umuntu ikindi gihe bikakuvamwo. Rukundo wasa nta ruhari rubazo rukundo tworuhirindi zina. Nta rukundo abantu bagira ahubwo tugiranira feelings turiyumvanamo. Iyo feelings iheze ujya rukundo ruguma gwita ko ruhari, ariko rudahari feelings yaraheze. Abumva ibintu neza, urukundo rw'aba bantu rukaba rusa nkaho rutigeze rubaho uretse ko bahagiye harabaho guhararana gusa. Ndabaramukije, nizere kandi ko mumeze neza. Muri kumwe na Didman Pro. Iki ni ikiganiro Ops Recap kuri Restage. Uyu munsi twahisemo kugaruka ku nkuru imaze imisi yaciye ibintu ku mbuga ngurukana bumenyi. Ego, guhebana kwa Sate na Bernice ku yindi ncuro kandi. Mu gihe Sate bari gukora ibiganiro ku binyamakuru bitandukanye, mu ntumbero yo kubandanya amenyekanisha indirimbo yiwe Tel Aviv, yahisemo kuvuga ukuri ku rukundo rwe na Bernice nyuma y'imyaka itari mike yanka kugira icyo bivuze ko. Ni kenshi humvikanye inkuru ko bahebanye, ariko mu nyuma tugasubira kubona basa n'abasubiranye. Nk'akarorero, ni igihe Bernice yahimbaza isabukuru ryiwe ry'amavuko, maze bigaragara ko uwo munsi yawuhimbarije hamwe na Sate, aho hakaba hari nyuma y'igihe bivugwa ko batandukanye. Akandi karorero, ni igihe Bernice yajana na Sate mu bugeni bwa mutoyi wiwe Sare, aho naho nyene hari haheze igihe bavuga ko ivyabo vyasubiye kwanka. Uburorero nk'ubwo ni bwinshi, ariko reka tugende tuvuza ubuheruka kuri Sandstone Beach mu Rumonge, aho abatari bake baguye mu gahundwe babonye bari kumwe. Aho hose hakaba hari inkuru zemezwa ko bavanye vya nyavyo. Dufatiye ku biganiro bibiri icaheruka gukora kumbonesha kuri umukubito no kuri Irebe FM, yaragerageje kwerekana ibikomere yagize mu rukundo hanini bitewe na Bernice. Yaravuze ko ivyabo vy'ukuri vyarangiye, ashimangira ko ariko kuri kandi ko haheze imyaka ibiri barahebanye, ariko kubw'urukundo bari barakundanye bose bakaba barabuze aho babihera mu kubitangaza. Aciye imyaka ibiri mwe na Bernice muvanye. Kuri iki kubihisha gushika kino kiringo cyose? You know, we used to love each other. Turakundanye cyane. No. Byaramugoye kuvuga, nanjye byarangoye kuvuga, ariko one day ndajya umutima amenye nk'umugabo ndabivuga. Nayo kubijanye nuko hari igihe baza baraboneka nkaho basubiranye,
ngo kwari kugerageza kuraba ko bosubiza hamwe ariko biranka. Biboneka ko ku mpande zose hoba hari amakosa yisubiriza buri gihe, ko hoba hari ingeso bose babangamira ariko bikabananira kuyiheba ngo bafate ingingo ntabanduka. Aho umuntu ashobora guca yibaza, mbega vy'ukuri ingeso yabananiye guheba ngo bafate ingingo yo kubaka urugo n'inyabaki? Inyuma y'ivyo byose bose uko ari babiri nta numwe arigera yerekana umukunzi wiwe mushasha. Kimwe mu bitera amakenga ko Sadbi yoba yitiza urukundo rwabo mu kuvuga ko rwasambutse kugira bikunda vugwe. Ivyo akabikora iyo hari igikorwa nyezi n'abashaka kumenyekanisha. Abazwa ku rukundo rwavuzwe hagati yiwe n'umukobwa aheruka gushira muri clip y'indirimbo Tel Aviv, yarabihakanye avuga ko bakoranye akazi bisanzwe, ariko ico yemera nuko muri kino gihe ngo ajya show. Eka ngo kubwiye ubuzima atabakobwa nta kuntu na kumwe bworyoha. Byumvikana ko yashatse kuvuga ko iyo yumva ashaka umugore arondera uwo bavana ko bikarangira. Akaba yarashimangiye bidasubirwamo ko muri kino gihe ari single kandi ko atiteze umukunzi vuba. Mbega niye mpamvu ituma harabibaza ko ivyo avuga nuba ari ibinyoma? Kuva yinjiye mu muziki biravugwa ko atawundi muririmbyi aregera Sadbi mu gutegura inkuru z'ibinyoma bakunze kwita showbiz. Izo zikaba ari inkuru zitegurwa kugira ngo uwayiteguye avugangwe cyane bivanye n'uburemere bwayo. Showbiz amaze gutegura ni nyinshi, ariko iyizi kurira itarigera ironka n'iyisubirira mu kiringo c'imyaka 10. Igihe Sadbi yabesha ko bamutoye kanseri yo mu mutwe, ico gihe hari mu mwaka wa 2016, aho iyo nkuru yamamaye bikomeye mu Burundi cyane no mu gihugu c'u Rwanda. Inkuru yazungurutse hose hashoboka. Inkuru yanatwaye igihe kinini cyane kugira ive mu bantu, bivanye n'ubutumwa busa n'ubuteye ubwoba n'agahinda Sadbi yari yapostinze ku rubuga rwe rwa Facebook. Ibaze nawe ubu butumwa: ego koko iyi niyo si twakuze abavyeyi batubwira, bimwe biraza ibindi bikagenda, niyo mpamvu iyo uryamye wishimye tekereza ku vyuko uvuga uti ntaco nkeneye kuri iyi si, sinayenzi ko nogwaye kanseri ku myaka yanje, ariko nsavye mu nsengere bene wacu nabaye hafi bakaba babizirikana. Umwanya w'amasengesho yanyu murakoze. Yarakomeje ati, mama urabizi ndagukunda, niyo ndi ni kugira ngo hiyo bigende neza. Hari hageze ko ndakwitaho nk'ifura yawe kuko washaje. Babajwe nuko azogera nkasubira kubagora kandi nk'umwana. Ubu butumwa bukaba bwaje gucivuta abakunzi n'umuryango wiwe, kuko haje kumvikana amajwi ya mama wiwe mu marira menshi, kuko yumva ko umwana wiwe agiye kwitaba Imana. Ariko bikaba vyaje kumenyekana bitevye ko rwari uruyeri, kuko ico gihe yitegurira gusohora album nshasha y'isi wacu, akaza no kuyiransa mu giteramo yari yateguye kuri La Costa Beach ku civugo The Ghetto King Returns. Ico gihe Sadbi akaba yari amaze igihe kitari gitaba mu gihugu c'u Rwanda, akaba yari yiteguriye kugaruka vyanyavyo mu muziki. Ico giteramo akaba yategerezwa kugicira inzira bishoboka. Igiteramo yahavuye akora kuwa 31 Kigarama, inyuma y'ibindi biteramo bibiri yaheruka gukora, kimwe yakoreye mu Rwanda ikindi mu Buganda. Bivanye nuko abarundi basa n'abariko baramwibagira, akaba yashoboye gukoresha urwo ruyeri, maze uwo muririmbyi agaruka ku rubuga rw'umuziki atacamira, kuko n'umunsi ashika ku kibuga c'indege yakiriwe n'isinzi ry'abantu, aherekezwa na cortege y'imiduga 8 yamushikanye kuri La Costa Beach, aho yari yateguye gukorera conference de presse. Kugeza n'iyi saha rero hari benshi n'ubu ivy'uyu muririmbyi bibagora kwemera, bafatiye ku vyo yagiye aragaragaza, tudasize inyuma kwiriza agakorora amosozi kandi azi neza ko ivyo arimwe ari imipango. Kuri Irebe FM akaba yaracishijemo akajambo avuga ko n'ubu vyiza abantu batopfa kuvuga amajambo yose, kuko bashobora gutangara kandi ni nkuko n'abantu muto uvuga amajambo menshi ko nejo n'ibindi. Bernice nta na kimwe yigera avuga ku bijanye n'ivyo vyo guhebana na Sadbi, uretse ko hari igihe bigeze gutangaza ko bari mu munyenga w'urukundo na Double J, ariko iyo beze yamaze igihe gito cyane. Mbega wowe ugerageje kwihweza ibya Sadbi na Bernice, urabona atari agakino n'ubu barimwo? Tubwire muri commentaire iciyumviro cawe. Mwari kumwe na Dinman Pro, raba ko wibutse gufyonda subscribe kugira ngo ntuzocikwe n'ikiganiro gikurikira.